radio CDO akazi n'akazi. Twariko turavuga tuti ari imyibutsa canke uducamugani abaho hambere bakoresha ndetse n'ubu tugikoresha mu kwerekana ko akazi ari ikintu gihambaye mu buzima bw'umuntu, na cane cane ko akazi ari ikintu gikomeye cyane gishobora gutunga umuntu ndetse no kubeshaho umuntu. Abaho hambere rero baradusigiye imyibutsa canke uducamugani dushobora kudufasha kugira ngo dushobore kwiteza imbere, na cane cane mu kugira umwete n'ingoga muri ivyo bikorwa tuba turiko turakora. Akarorero naka baravuga bati ntarataze aruta mbundare. Ati ntarataze aruta mbundare. Ati umuntu agerageza kurondera akagerageza kwitwararika ibikorwa aruta wa muntu aguma yicaye, kuko wa muntu ariko tarataza arondera uyo muntu azoshika kure, azoshika kuvyo yifuza gushikako, naye wa wundi yahoye akata akiyicarira akiryamira, ati wewe bizoca bimugora bice bimutuma adashika kuvyo yifuza gushikako, n'iterambere rimugora. Akarorero kagira kabiri abaho hambere bakoresha ndetse n'ubu tugikoresha kumwibutsa canke kagacamugani kerekana ko igikorwa canke gukora ari ikintu gihambaye. Baravuga bati uri mitiro ukimbura ingonera. Uri mitiro ukimbura ingonera, baba bashatse kuvuga iki? Mbega n'ubu baba bashatse kuvuga iki? Uri mitiro ukimbura ingonera no kuvuga yuko wewe uniwishinga uryamira, niwishinga uryama uzimburanye n'iryo tiro ryawe, uzokwicara ahantu uvuga ati mbega ku mwaka uheze, mbega ku kwezi kugiye kurangira, ku kwezi ko guheze mbega nakoze iki? Heraba mugenzanje hariya yakoze ibi na biriya, mugabo wewe ugiye kwirimbura uzosanga ataco washitse ko, ahubwo wimbuye kwa kuryama kwawe. Ngiyo rero imwe mu myibutsa canke uducamugani abaho hambere bakoreshana n'ubu tugikoresha tukigenderako, bikanadufasha kugira ngo dushobore gushika kuco tuba twifuza gushikako. Akazi rero ni kirumara mu buzima bw'umuntu, gukora n'ikintu gikomeye cyane. Mbega we nawe uri kuratwumviriza hano kuri radio CDO, hari umwibutsa canke umugani woba uzi ujanye no gukora? Umurongo wa telefone uruguruye, umurongo wa telefone uramaze kuba uguruye hano muri studio za radio CDO akazi n'akazi, ni 66 49 ubusa 16. Ndabakira ku murongo wa telefone. Umurongo wa telefone ndabona umunywanyi. Allo. Oui, namahoro. Mahoro, muzineze gutoro. Yego twe turashima namwe. Desire Buyengera. Desire ngendize buhoro Desire Buyengera. Desire, iruhande y'iyi myibutsa twatanze hari ubundi mwibutsa wowe uzi werekana ko akazi ari ikintu gihambaye? Ubutarima ntamira. Birumvikana ko utakoze nyene ataco hava uheza ngo wihereze. Twifurize umunsi mwiza w'akazi n'umugisha. Ni igiki ukundira radio CDO? Ibikaniro byazo. Urakoze cyane. Umurongo wa telefone hari uwundi munywanyi atwakuye. Allo. Ego. Namahoro. Ego. Ninde atwakuye ari hehe? Ejide Mukame. Ejide Mukame. Iruhande y'iyi myibutsa canke tucamugani twaciye twerekana ko akazi ari ikintu gihambaye, hari uwundi mwibutsa aho buzi? Ushaka umucashi w'ikijoro. Ushaka umuce acika ijoro. Bisigura neza na neza ko umuntu ashaka ikintu ciza agikorera akakibirira kuya. Ejide Mukame. Ni ikihe kintu ukundira radio CDO? Iganda mu dushikire. Tugushimire cyane, twifurize ngitondo ciza c'umugisha utera imbere muri ako kazi kawe. Ego namwe. Urakoze cyane. Iruhande y'imyibutsa twabahaye canke uducamugani twabahaye twerekana ko akazi ari ikintu gihambaye, hari akandi gacamugani canke undi mwibutsa uwo nawe wo buzi tubusangiza abandi. Shimira bamaze kutwakura. Ngenze buhoro Desire ngaho mu Rumonge, uwitwa Ejide ngaho mu Kamenge. Mbega bari ngaho mu ntara ya Ngozi mwaramutse amahoro, bari ngaho mu ntara ya Gitega namahoro, abari ngaho mu ntara ya Kayanza, abari ngaho imuramvya, abari ngaho ibubanza, abari ngaho mu Cibitoki namahoro. Ku murongo wa telefone ndabona uyundi munywanyi kuri radio CDO akazi n'akazi. Allo. Allo CDO akazi n'akazi. Akazi n'akazi. Papa vyaraje? Yego. Ngaho mu Buhinyutse. Asha mu Buhinyuzanye kuja batisondeka. Waramutse amahoro ngaho? Asha no kurinda shimo witeka.
hari imyibutsa canke uducamugani abo aho hambere bakoreshana n'ubu tugikoresha mu kwerekana ko akazi ari ikintu gihambaye. Hari kandi kibutsa wowe uzi? Yego nyamwigenda ko ntarimira impeshi. Nyamwigenda ko ntarimira impeshi. Bisaba gushira hamwe n'abandi canke kubaza abandi uko biriko biragenda kugira ngo mushire inguvu hamwe ushobore nawe kugera kure.